Yezu igihe yari umuntu nkatwe, yarameze nkatwe, yari umukozi, yaragendera imiryango, ndetse yaratwigishije ko rutegerezwa gufashanya kuko asanze hari abashonje arabagaburira. Aho umuntu wese muri mwebwe muri ngaha nta numwe adafise italenta yiwe. Umwe wese Imana yamuhaye ubwenge, imuha n'inkomezi kugira bikoreshe ashobore kubandanya irema agira icyo ahinduye ku isi. Mwene iki gihe rero niho turibuka ivyo Yezu yagize, kuko turi kumwe aguma turaba, turi kumwe nawe mu Isakramentu Ryeranda, turi kumwe. Nico gituma yatwigishije ati hazoza abantu babahenda ngo ari hariya canke ari hariya, ngo ntimuze mujeyo kuko muri kumwe. Urya mugani w'italenta mwarumvise waciye ahamba iyo talenta ingene vyagenze, bamwatse n'ivyo yari afise baca ngo mumushiburire iyo barya insya z'amenyo. Burya rero nawe wase gukora ubwo bwenge Imana yaguhaye, kuko ku isi yarashize ibintu byose bikwiye duhingura, wase gukora. None rero tugume twibuka ko turi abana b'Imana, tugira urukundo, tubane neza, hanyuma twongere dukore iyi si tuyisharize, kuko Imana izonezerwa ibonye kuri iyi si tumeze nk'utumarayika turudushugwe dusukuye tumeze neza. None rero Imana ibahezagire mwese kandi mugire umunsi mukuru mwiza.